Nabonye rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mushya w'u Burundi, aho nagiye mbona bamwe bati uyu Minisitiri atashyigikiye cyane cyangwa se nakoresheje mvugo kuryama cyo gutsimbarara cyane kuri ari mu Kirundi bavuga ngo ari nyuma yego ya FDLR aricyo u Rwanda n'u Burundi ati kuba umubano wagaruka vuba bikaba byagorana. Vuga ngo kube ukuntu umubano wogaruka icuka ciza cyo garuka hagati y'ibi bihugu ico kibaye rudovyo haba nijoro. Ataho umuyobozi w'u Rwanda avugiye ibirebana n'amakimbirane mu karere, Dr Bizimana abari hafi kugira ngo asubize ashingiye ku byiyumviro bye byiganjemo urwango no gusobanya n'umuryango mpuzamahanga. Urumva burya narimeje kubwira ngo wamushizeho niwe yerekanye yuko adashaka umwumvikano na leta ya Kigali, kandi gushaka umwumvikano gushaka umwumvikano na leta ya Kigali ntavyo ashaka kubera urazi ko muri bajya amajana 600 na barondegwa ko bagize uruhara muri genocide za Gikongoro za Vyumba muri Vyumba hehe urazi neza yuko bavuga ko Evariste Ndayishimiye ashobora kuba arimo ntibaravye inyungu y'umurundi baravye inyungu yibaja mu mufuko. Yego usivye ko niyo bagiye muri izo za Serbia n'ahandi baba bameze nk'abana b'imfuvyi batagira base ba ambassadeur ntibirirwa barakurikira ntibabakurikirana. Ugenda urabe nk'abagiye za Arabia Saudite, Oman, Qatar, Kuwait, abakobwa barakubiswe bandi barajugunywe hanze ni nka kujya kwa abana batagira bashebuje. Donc rero ivyo nta gitangaza kirimwo ni entere gusa Gerard Ndabirabe ubona ngira ngo niho yakamishiriza nawe none abona hatetse cyo gituma ariko arakominda urusino nta kintu gishasha nta gishya ko kubona ku baturage nabyo bikaba ari desavantage yigera Serbia agakora akabona ayo mafaranga agatunga umuryango we urumva ko we biramubera navuga. Erego Gerard Ndabirabe mu minsi heze manda ya mbere yiwe itaranahera izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Nabonye rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mushya w'u Burundi, aho nagiye mbona bamwe bati uyu Minisitiri atashyigikiye cyane cyangwa se nakoresheje mvugo kuryama cyo gutsimbarara cyane kuri ari mu Kirundi bavuga ngo ari nyuma yego ya FDLR. Yego aho nabonye abantu benshi nyine batabivugaho rumwe bagaragaza yuko bishobora kuzabera nk'imbogamizi nanone iki gihugu cyanyu cy'u Burundi. Imbogamizi FDLR ati igihe yishyigikiye igihe cyose bishobora kuzakurura nanone umubano mubi cyangwa se umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi aricyo u Rwanda n'u Burundi ati kuba umubano wagaruka vuba bikaba byagorana. Vuga ngo kube ukuntu umubano wogaruka icuka ciza cyo garuka hagati y'ibi bihugu ico kibaye rudovyo kibaye rudovya kubera iki kuko mu mvugo kuri Twitter hehe hose uwo mushikiranganje yerekana ashigikira FDLR. Mbese ni nkaho yavuze ivyavuzwe na Reveriano ndi kuri uyu munsi umwe aho yavuga ngo mbega ngo ko kuva haheze imyaka 30 Rwanda rukurikira FDLR muri Kongo ngo ko batabamaze ngo n'ugwitwazo ngo bafatanije na Uganda ngo nibindi
uravyibuka ivyo bintu ko yigeze kubivuga Yego. nawe niko akunda kuvuga ubu ministre de l'intérieur mushasha plutôt ministre des relations extérieures mushasha yavuga ngo FDLR ni icitwazo mu gihe tuzi yuko baheruka no guha kaze mu kibira ca Cibitoki FDLR zishika 600 zicaye ziri mu myiteguro Yego. wewe mbwa akavuga ko ari ivyitwazo mu gihe tubona yuko nk'abarabira hafi ibibera mu karere mu gihe tubona yuko Uvira nifatwa canke ubuseruko bwa Kongo ni bufatwa FDLR bose babwirizwa kuja kurundukira mu Burundi kuko niho hasigaye hahana rubibe n'u Rwanda nawe agakomeza akavuga izo mvugo vyumvikana ko Evariste Ndayishimiye kumuzana yaramuzi neza ko ari umunyamacakubiri ahengamiye ku bagenosideri jewe mbere ikosa sindarishira kuri uyu ndarishira kuwa muzanye kuko biba bigaragaye yuko adashaka umwumvikana n'u Rwanda na gatoya nubwo bo mwisembereza Evariste Ndayishimiye nta mwumvikana ashaka ari nacyo kintu hano bagarutse abantu benshi ati mu gihe umubano w'u Rwanda n'u Burundi wazambye ndetse n'uyu munsi ati uyu mugabo Dr Bizimana ni umwe abanyapolitike bakorera mu biro bya President Ndayishimiye n'izindi nzego nkuru batahwemye kwibasira u Rwanda haba ku manywa haba nijoro ataho umuyobozi w'u Rwanda avugiye ibirebana n'amakimbirane mu karere Dr Bizimana aba ari hafi kugira ngo asubize ashingiye ku byiyumviro bye byiganjemo urwango no gusobanya n'umuryango mpuzamahanga urumva burya narimejeje kubwira ngo wamushizeho niwe yerekanye yuko adashaka umwumvikano na leta ya Kigali kandi gushaka umwumvikano neva gushaka umwumvikano na leta ya Kigali ntavyo ashaka kubera urazi ko muri bajya 600 na barondegwa ko bagize uruhara muri genocide za Gikongoro za Vyumba muri Vyumba hehe urazi neza yuko bavuga ko Evariste Ndayishimiye ashobora kubarimo uwo rero nta siwe yoza korohereza imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi ko abafize ubwoba ko bamubwira bati uduhe babanta 600 niba mubwira ngo uduhe babanta 600 akisanga kuri liste none azokwitanga ariko nabonye hari nabandi bati ariko se Dr Bizimana ati uyu uri guhamya ko FDLR atari ikibazo ku Rwanda ati mu gihe akanama k'umuryango wabibumbye gashinzwe umutekano kagaragaza ko kenshi uyu mutwe ugifite uruhare mu ihungabana ry'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse kashimangiye ko ugomba gusenywa ati gute ko Ministre Muzima we yicara akavuga yuko nta kibazo FDLR iteje rega nagoma ndakubwire umuntu ahisha face yiwe ntahisha kamuvamo none mwagoma Dr Bizimana ahisha kamurimwo hirika nibimurimo nivyabamwo mu buzima bwiwe numufatanya bikorwa wa FDLR none mwagomba avuge ngo akanama kawe nikavuze yuko FDLR ari kibazo nawe aje avuga ngo ni kibazo kandi se buja mutuma atabona ko ari kibazo ayishigikiye nawe kandi ayishigikiye nibishoboka ivyo bintu niko bigomberwa kumera kumera ngo ni yerure ibiri bubafu biji buryo kuko nimba Cisekedi avuga ko FDLR kitakiri kibazo ntuzeye neva kavuga uko ni bamwe ni babandi nta bindi urumva babwirizwa kuvuga bimwe kandi wibuke ko abafatanya bikorwa bayo kuva narindi kuva nonani kate ubu rero umuntu yitwa ko ari inshuti magara ntiyoza kuguta ngo nukubera abandi bariko barakuvuga nabi babwirizwa kumana ko mpaka yego nabonye yaribasiye mbese urabona ko abantu basa naho bafitanye ubushuti navuga n'u Rwanda nababibasira cyane babonye ko yanibasiye umugabo witwa General Muhozi Kayine Rugaba yego arabibasira nyine ariko gusa ikibazo umuntu ahita yibaza muri aka karere igihugu cy'ubundi kigiye kusigara ari igihugu cyonyine gishigikiye FDLR ngo bizogende gute ikibazo kubuseruko bwa Kongo bigiye kwanka nibiganiro ubona batabigiyemwo AFC M23 yaze kuja mu biganiro kubera batarekuye ziriya fungwa zabo intambara ikaba yarose muri Warungu teritwara umunsi teritwara ya Warungu aho bitaka niyo rikaba hafashwe uragira ngo FDLR nizahenukira mu Burundi zose nakari gasigaye Kongo kazeyo uragira ngo kerera squite hari ibintu twara twiga muri 6e mu gifaransa bakaguha
ijambo rimwe mu rurimi rw'igifaransa bagashaka kubwira ngo imaginaire suite nawe imaginaire suite mu gihe mu karere kose Uburundi aribwo buzosigara buhaye indaro FDLR un groupe Robert génocidaire traqué par les Nations Unies et le reste du monde mugabo Burundi bakavuga buti kaze ntawumva ko bisara gusa na Iran yahaye kaze Hamas na ntuzeye yaruma Hamas na ntuzeye na Hezbollah niko bimeze erega niko bimeze kuko n'u Burundi bwaruma FDLR na FRN kandi ifatwa nk'imitwe y'iterabwoba kujya kwa Iran yaruma Hamas na Hezbollah kandi bifatwa nk'imitwe y'iterabwoba nuko nyene n'intambara ubu uri kurakurura ikimbabaza gusa nuko abanyagihugu ari bo bahagira niyo bahagirira ibibazo sino byo bindi navyo birazwi mu bisanzwe nta kintu cyo gusigura kirekire ngo mbega wihama hypothèse n'amateze ngo mbega FDLR na CNDD barakorana wowe ubaza ngo toyi na bukuru ngo baravukana ntabaza ngo toyi na bukuru baravukana yego ariko none se Rabi hari ibintu nakomeje mbona ngo pan géante au Burundi depuis le 4 août c'est bien plusieurs provinces dont les capitales Gitega et Bujumbura économique sont plongées dans le noir. Coupure annoncée jusqu'au 14 août. L'économie informelle suffoque, la colère monte. Urumva hariya hari isosiyete ijejwe gukwiragiza amazi n'umuyaga nkuba iwacu yitwa Regidezo. Regidezo rero yasohoye itangazo itariki 4 z'ukwezi k'umunani yuko kuva itariki 4 gushika itariki 14 z'uku kwezi amatara muri ivyo bice azoba atayarimo motife ngo bariko baragerageza kwagura imihora mugabo sinzi ico ni igikorwa ciza ariko abarundi badufata nk'ibigugu kwagura umuhora gutuma imisi 14 amakartier agize ibisagara binini abura umuriro kwagura umuriro raccordement uri ukwiragiza umuyaga nkuba sha n'utazi nka arabona aho zitaha reka dufate ko twe nawe tutizi ibijanye n'amashanyarazi n'umuyaga nkuba yego kurakorda umuyaga nkuba ukwiragiza mu yandi makomine dufate bituma ubura umuyaga nkuba imisi 14 canke bofuma bavuga ati ku murango mu iteguro yuko hazoba hari ibikorwa byo kwagura ku murango nta matara azoba ariho mugabo mwijoro amatara karara araka mugabo yumbwiye ijoro n'umurango dira 14 jours c'est qu'il y a un novapa wanyegeza utanyegeza iriyansa novapa narigira unwaro uvuga yuko baraje jaje baheruka kugurura ya Jiji Murembwe itarigera ifonctiona kuva yugurura bagize si miracle yuko bayuguruye mugabo hari ivyibura hari amamashini ibura cyo gutanga umuyaga nkuba ubu rero bari muri ico bita delestage ahubwo gufata wa wundi bari bafise akaba ari bo bakwiragira banyanyagiza bagaburira abanyagihugu tout simplement nico yego hanyuma se nkibaza ibyo byose bikomeje kuba hano mu gihugu cy'u Burundi ariko nanone aho nanabonye benshi ibyo kintu cyabarakaje nagiye nsoma ku bitekerezo ariko iyo umuntu witwa Rabini abikubivuga benshi bati ati ibyo ngibyo no kubeshya ntago ari byo kandi n'ababyandika n'ababyivugira ubwabo abari abarundi bagaragaza inzitizi zihari erega yego nk'ubu muri ayo makariti amakariti yabamwe abategetsi yose arararaka yego nk'umuriro akirirwa araka abo rero bandika ni nabo bafise ama internet mu mihana mu mazu abadafise internet mu mazu wagomba bagire komantere gute ntavyo bagira komantere byumvikana ko uza kubona yanditse aho akubwira ngo bigenda neza nkatazi yuko amatara yabuze kuko wewe wabo yaka 24/24 kandi naho yocika afise ububasha bwo kwatsa groupe electrogene kuko ariko akonsoma amafaranga ya leta ntaza amakoro y'abanyagihugu ingene ameze ntibimuraba ivyo rero nta gitangaza kirimwo ariko bariko bararira ubu woge na gatanda mikro ku isoko nkuru ya Bujumbura canke kwa Siyoni canke hehe ukagira bo kubwira ivyo abo bandika ko mantere bareka barakubwira ukubwira ko bagowa ikivumvu aye ikivumvu rayaza ikivumvu rakizi igitebo kiyora amase nico twita ikivumvu
kuko camagira ko kirikorera cyaragowe Mhm. bagowa y'ikivumvu rero yego nico gituma abo bagira komantere nabariko baratura imibe bicaye bariko bararya leta nta kibazo mugabo umunyagihugu wewe suko abibona yaragowe nyene aza ubwanwa bwarafutse umunwa mu ijambo rimwe ntaco bakifise bavuga Sharabi wajumba ranuntsetse koko ayo nama expression y'ikirundi buri haravugwa umuntu akubwira ati ubwanwa bwafutse umunwa nuko aba yarengewe ntaco bagifise avuga ibintu biba vyamushobeye niko mwe muvuga ngo yashobewe umuntu yashobewe cyangwa se yumiwe hanyuma se Rabi ukaba ubona rero ibizi nzitizi zose abaturage bari guhura nazo ariko ari n'ahandi nasomye reka nze mbirebe bigereho kuri Iris News babonye aho tanze nsoma ya makuru ngo les Burundi s'apprêtent à lancer l'accord de suppression des visas avec la Serbie. Le projet de loi sera bientôt examiné par les nshingamateka yego seront les calendriers adoptés ce 7 yego z'uku kwezi 2025. Ngo toutefois le président de l'Assemblée nationale Daniel Gelas Ndabirabe prévient pris question dans abuser c'est bien d'abuser pour migrer vers l'Europe comme avant. C'est regrettable que le pays nous fasse confiance et qu'on finisse par violer les accords jusqu'à leur suspension, a-t-il mentionné. En fait ico bariko baravuga yuko bagiye gukuraho visa zahora ziriho z'abantu baja muri Serbia. None se naho nicyo nibaja naho bagiye gukura ama visa none si leta ya Serbia zikuyeho cette fois-ci ni inama nshingamateka iriko iraronera ko bazikuraho kuko biboneka ko amasezerano bari baragiraniye ubona Serbia mu kubemerera ayo maviza y'abaja gupagasa hariya hari ikintu yahereza leta y'u Burundi yego none bararindiriye petetre barabura kuko urabona ko bavuga ngo nta kuntu borenza urugero ngo bakavyora amasezerano hanyuma ibintu bigakomeza bikagenda uko biboneke ko rero leta ya Serbia amasezerano bari barasinyira nico yari yarabemereye ntiyakibahaye nico gituma rero Gerazi Ndabirabe yashavuye akavuga ati bopfuma baguma ngaho urumva tukababona nese Gerazi Ndabirabe kuvuga ko bagumaho ngaho nkibaza ntibishobora kuba nanone intambamyi cyangwa se imbogamizi ku baturage niba bagendaga bakajya Serbia bakaba babona akazi hari ibindi bikorwa bakora ntibishobora byo kuba byaba navuga nk'imbogamizi ku muturage ni ibibazo nyene erega nivyo vyabindi nama ndakubwira ngo abategetsi biwacu ntibarabirira abarundi barabira entere zabo nimba Serbia bitabahaye amafaranga vyavuganye bikatuma bahagarika visa zo kugenda muri Serbia ntibaravye inyungu y'umurundi baravye inyungu yibaja mu mufuko yego usivye ko niyo bagiye muri izo za Serbia n'ahandi baba bameze nk'abana b'imfuvyi batagira base ba ambassadeur ntibirirwa barabakurikira ntibabakurikirana ugenda urabe nk'abagiye za Arabia Saudite Oman Qatar Kuwait abakobwa barakubiswe bandi barajugunywe hanze ni nka kujya kw'abana batagira bashebuje donc rero ivyo nta gitangaza kirimwo ni entere gusa Gerazi Ndabirabe ubona ngira ngo niho yakamishiriza nawe none abona hatetse cyo gituma ariko arakominda urusino nta kintu gishasha nta gishya ko no ku baturage nabyo bikaba ari desavantage ni desavantage yigera Serbia agakora akabona ayo mafaranga agatunga umuryango we urumva ko we biramubera navuga erego Gerazi Ndabirabe mu minsi heze manda ya mbere yiwe itaranahera yarigeze kuvuga ngo abo bantu mwona bagenda guca amafaranga hanze ngo mwibaza ngo barahiriwe ngo naho baragowe ngo muzobabona baravyibushe ngo kumbe ngo ni imizigo birirwa baregura ngo ugasanga ngo amaboko yaravyimbye ngo nganuko wo kwegura utariye ukavyimba amaboko abo mu Burundi ko bategura imizigo nimba bari bafungura neza barya neza ko batavyimba amaboko n'amaguru n'igikaraza data ngo tubibone hari ibintu umuntu avuga ukiyumvira n'umuntu n'umutegetsi canke ni ibintu
hariyo expression mu Burundi bavuga ngo kuvuga ibizanywe n'umuyaga. Hari nk'ibintu ntuze Gerazi ndabira bavuga ukabona ko ari ibintu bisunitswe n'imwemu kabisa. Nkuko kuvuga ko abantu bagiye hanze ngo bavyibusha amaboko ngo kubera imizigo birirwa baregura. Nimba yirirwa aregura uwo muzigo data bakamuhemba $100 likaza mu Burundi likavara 780,000 nawe akirirwa aregura imizigo yirirwa ararimisha isuka mu Burundi ukamuhemba 3,000 Evariste Ndayishimiye ahemba bo mu mirimi we 3,000 vy'amarundi ubundi yirirwa aregura agahembwa 780 aho wumva uburi kubwirika abanyagihugu. Hari ibintu amareta abategetsi b'amareta y'iwacu bavuga ukiyumvira aba bantu ariko ndabitahura burya baca umugani ngo uwuguruye iwe buba bukeye. Hariho umuntu sogokuru yahora ducira umugani ngo yarariye arahaga ngo acacisha ukuboko mu idirisha ngo arasemerera ngo mbega ngo mwese ngo uko ndaye niko muraye. Urumva uko ndaye niko muraye wewe ariko atura umube mugaba ariko arasemerera baza ngo uko ndaye niko muraye harabaraye ubusa cyane. Gerazi ndabirabe rero niko ameze. Urumva aratura umube amafaranga leta avuye mu matagisi niki hanyuma akacagaruka akavugira abarundi ngo mbega ngo mwaravyimbye ibizigira ngo muri guca amafaranga hanze kandi mu gihugu naho inzara izura inzara. Nivyo bibereyemwo nta gitangaza kirimwo batamba ku mivyimba abashonje bishwe n'inzara nta gitangaza kirimo. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.